Parking? Parking risigura iki? Hari ya modoka ngo yitware muri parking. Bivuge mu Kirundi. Parking mu Kirundi ico bisigura kwiparika. Bivuge mu Kirundi. Ati Famba ni umunyepolitike, bivuge mu Kirundi ati Famba ni umu politike ryavuye mu ijambo ibotike. Je ndavuga mu Kirundi uvuge mu Giswahili. Yego. Urumva? Ico rirenze. Ico rirenze. Aho rero ndakivuga mu Giswahili. Hey. Kuri you cram na wapi? Cram na Rusi. Ahubwira bati we ukeneye ubufasha ubona wo kora gute nka nk'umuru. Nje cyo nofasha njewe. Muwe wamagaye nje kubafasha. Nobafasha gukoma induru. Mufate. Yes, bakunzi ba Shali TV nkuko rero mubibona ndi kumwe na Famba gifyondo ku mazi. Fyatu. Umwatatsi. Umufyonzi wibihere. Kandi rero no musufisa akageso ko kuzura kubita abantu Famba. Wose ugakugorana cyane. Na munyarugombo ananirwa n'ikintu. Uzanye amafyefye arakubitwa. None bazanye umunyamuyinga n'umunyarugombo. Ninde yotero mu Burundi bwose na hantu batinya nko mu rugombo. Ekaye, muyinga urahazi wo? Urakahinga ukuhenye. Famba. Urugombo na hambere. Famba je nuko ntavuturana. No wo kumuboshe. Umva magaboshwe. Naboshwe rero nje ndaguhongora namenye. Naboshwe rero ni ata. Famba. Uri umurundi. Kazi. Ndi umurundi kazi. Ndimera nana kimwe kiri. Hagendo. Ino hariho power bank na carte yo mwana. Ndameranje ndi umurundi kazi. We nangora rya. Famba, ariko ibibazo twako turabaza hajya mu nyuma. Siko. We ngo usigaye uvurugana cyane mu ihuriro. Baraguhamagara ugende gukina ntukina. Cina burofa nza nkunda mu buzima bw'iwanje. Njewe kuri isi y'Imana. Yani judge niwe wipangira ibintu ukora, ni wipangira nshake ndapfa nshake simfa. Ntazoze mu buzima akagupangira ikintu ngo kora iki. Ico yumva mari ukora. Cyanye wanse gukora ko yawarusha. Ndanashonje vraiment. Amisa nabayakana. Adu. Nane kubera kugumurira ngo inzara. No umwana afise abavyeyi papa na mama agihigira akarira nyene. Ni filime muri ko murakina ni filime nyabaki yanse kutubwira ukuntu imeze. Inde yase kubabwira ko ibintu biri. Histoire y'sinema yitwa. Yatangwe kwanza araduhenda aratwizeza yuko ino filime ngo nta yindi filime bizoza bingana. Gusumbana ya yindi we wandika. Imwe bita uruko. Inde yavuze uko. Amisi. Aho ya filime ni zimwe bivana no gutahura kw'abantu gusa kimwe iraryoshe akabijya nuko umwatasi yaje muri indi style itandukanye n'ibindi gusa kimwe ico novuga ati sindi umuyaya sindi umugozi wo ku muryango ndikindi kintu je nere ko nabonye agapande uri kurakina umengura umukozi wo muryango sawa haja nyene nako ndagigura na nyijya mbwa ega njewe naho nari umukozi w'urupango nsanze ibintu bivurugana ku rupango naho nakora ku rupango ndajayo gusanga kuko nivyo njejwe ku isi ucuvutu imererero iko tuganira ibibazo byanyu ndakubaza utubazo dutatu udutoye ndaca ndakugurira imbombo ya isosete unguri mama isosiso isosete basosa ijambo parking risigura iki parking parking risigura iki hari ya modoka ngo yitware muri parking bivuge mu Kirundi parking mu Kirundi ico bisigura nk'imara hamwe usanga za parise ugasanga zirindiye abagabo hajya bavyita parking no kuri parke urabisigura ani parking bisigura n'umuntu yiparitse cyangwa guparika ikintu hajya nyine umumara yagiye ku mapave akiparika haba ari parking mujamake none abari ku parking bivuge mu ijambo rimwe ry'ikirundi riramvuye kwiparika parking mu Kirundi ni kwiparika canke ni muri nengaje kwiparika muri nengaje muri nango byose wewe uyangaje ahantu ukiparika nyine uba uri muri parking ugiye kurondera akademu ugahagara ahantu karindiriye uba wiparitse
urumva we muncamakaho nyene mu kiru cya wahejeje yego sawa naco nishure ndudurako urumva ati muri parking ni kwiparika canke ni mu mupariko ni mipariko kwiparatura sawa twagerera akabazo kagira kabiri rero ico cyakumyatuye c'est fini ntaco baraza kubivuga twage mu kibazo kigira kabiri barakunze kuvuga bati uriya muntu n'umunyepolitike arakora akazi ka politike ati mwe wamubonye kanaka ngujya ngo n'umunyepolitike iri jambo politike bivuge mu kirundi ati famba n'umunyepolitike bivuge mu kirundi ati famba numu politike byavuye mu ijambo ibotike sawa byavuye mu ijambo ibotike ibotike ni nini politike ni botike no bavuze uyu mugabo n'umunyapolitike uyu mugabo n'umuntu adanaza muri politike umuntu adanaza muri botike bacamwita politike utadanjaje ugiye gushora kugura ikintu muri politike bashaka kwita umupolite we mucamakira wahejeje politike bisigura botike nini cyangwa umudandaje w'ipolitike kandi nishura ndudirira ko singenda kuja kure ntabiri zo gucishino je naco nanira zari kwanza vuza ibibazo bitatu zana bitanu ndudurire sawa nangorani reka nzani kigira gatatu famba wewe kera wahurukina comedy mu Giswahili ravyibuka muri JC nuzega ZM classic hose siko ndavuga Giswahili umbwire mu Kirundi baro problem mvuga Giswahili je ndavuga mu Kirundi uvuge mu Giswahili yego urumva ico rirenze aho rero ndakivuga mu Giswahili ico rirenze sha na munyarugombo nanigwa mama yangu reka nakironde ico rirenze mu Giswahili sha abandere bafise umara kubwira nje ico rirenza ico rirenza mu Giswahili bivuga mu iyo ni Kirundi ico rirenza ndavuge mu Giswahili twibaze ko abantu bose bari ngaha araba ntuzega araba Tanzania babwira bati ico rirenza ncana mubwira ni patia charirenza uchuma charirenza nyene aro bakuzi wa Charity turi kumwe na gifyondo cyo kumazi reka ibyo twamaje ibibazo bitatu byose bimutaye kuwa gati ico rirenza gusa cyamvyataguritse mama ndigira ngo ndishura ibibazo iki cyambomye ku munwa yes bakuzi wa Charity TV ico rirenza wewe bisigura iki mu Giswahili ico rirenza ni riski okay ico rirenza ni riski yani mtumete ico rirenza injira kuri WhatsApp wambuga we yes okay famba akavura karaguye je nanzi ko tuza kuyagumwanya muremure ariko vyananiranye ana ikimanira hezagi aho ndi hose imana igiti akabisa twe mu Burundi tufise agahengwe hagitandukaniro riri hagati y'umuzungu n'umunyafrika niri ubwirabure n'ubwera mubu bakubwiye bati tange support kuri bijya bintu izijya ngwano ziriko ziraba kuri Ukraine na wapi Ukraine na Russia bakubwira bati we ukeneye ubufasha ubona wowe kura gute nka nk'umurundi nje cyo nofasha njewe mubu bamagaye nje kubafasha nobafasha gukoma induru ibyo gusa we nguvuze kugwana nawe ndo arabonye bijya bisasu baturitsa agiye ndurubona we ikomera ajya urako nje abanyarugomo bakomya karuru nibo muri gyumvikana natokoma induru hajya uko Baswahili barangwa n'umunwa uramukubita umunwa akananirwa no kugurasa imbundiri ngaha wonda unataka ndarasa mimi pima nikoreshe pima akayimanura wenyene ubwiwe atangora yes bakunze wa Charity TV abantu bari muri Ukraine abarundi bari hariya Imana ibahezagire babe bakurihira gati kugenda ukoma karuru nako karuru ubushaka kugira ngo abantu baze gutabara nje ndi gitabazi
Famba merci beaucoup. Imana ikwakire mu mugambi bwawe. Ego vraiment nawe rest in peace. Ego twese ama asante sana. Turaza gusubira abakunzi ba Shari TV. Tugiye gukina filme nshasha. Nguvu z'urukundo. Inguvu z'urukundo sha? Niyo ya sinema twatumva ko barahatarisha sana. Irahatarishije kweli izo amucuyigisaga. Safi kabisa. Merci beaucoup. Okay, merci namwe mwese bari baki. Merci kabisa. Merci beaucoup. Okay, yeah guys, today turi kumwe na n'umutumire nyene entertainment ariwe bitwa Ali arongoye Ashley hama je nanje nkaba nitwa Espoir hama cameraman ni da rya zina rikomeye rihambaye ntashobora gushyiramo mu izina ntatevye reka ndamutse umushitsi muri Ashley TV ya mbere kira bice bigacika ngaha mu Burundi wanashima ni TV iri kwisonga mu misozi yose yaramamaye. Okay, ni sawa? Ni sawa kabisa, turagushimiye kuba naho waje kudutembera ku kijiwe ciwacu andi usanzwe tuzererera aho tubaye nta marezo ahari kugira ngo dukora akazi neza turinda kuja kwicara ku kijiwe. Okay, je naragirije kuraba umu CEO wa Ashley TV ndavuga ati ndindira gato ndavuga ati je sinoza ndatembera uko onye ntageze narabafasha baramugana bafashije kuvyo bakora sinobaha kwa gusa. Okay, turi kumwe ndifuza rero amara ko tuyasangira amara ni kado wawe ariko tuyage tubayakoreye. Nivyo misi yose nta kuntu ko bamuvumbura abandi natwe tutakuvumbuye. Sawa aya 5000 ya mbere ni kibazo za kubaza mu Kirundi ucishuye ndaguha 5000 ya frabu ni Kirundi ku Kirundi nyene insiguro z'amajambo agoye warize twaziye mane warabonye bakunda kutubaza ibibazo. Je narize kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu mu windwi mu gatandatu mu windwi gushika mu 10 mu 10 gushika mu wa gatatu nongerako kandi nari kuba dipe usanga cyari nk'ijuja kuna no kudubura mugabo reka rero ikibazo ca mbere ishureka nakubwira ikintu kimwe je namenya kugihamana nukuvuga yuko je nta musi numwe kuri proclamation umutima wanje waburi hamwe waza wumva hageze ku rujya wa nyuma nk'uwo abanyeshuri nka 40 ugasanga hamenya abanyeshuri 39 uyo wa 39 uyo ngiye waza wumva ati abamenye rero ngo nabo turatanga uyu wa mbere mu batame bacasoma uyundi jewe nkaba ndarukose. Reka Ali ndakubaze ikibazo ca mbere mbe uri umurundi? Bana je ndi umurundi urumva no kunyo umurundi no kunyo ama uvuka Nyabatari banga urumva mu ntara ya Muyinga neza na neza ugishika ugacubaza ati kwa Mutama Daudi bacha bakureka ati ni haje mama na papa bose n'abarundi basha rero kandi rero abarundi bamwe bo ku nsitso uvuka ahantu biti bihunyiza ubundi navuka ahantu bita mu Karemera. Yego Imana ishimwe ko ndaganira nk'umurundi mugenzanje kandi wariza karanga mutima ku Burundi kigiho. Yego byinshi naravyize nubwo atari byose kandi urazi ujya haje Kirundi Kirundi kiragoye wangu ntaze bakubeshi Kirundi kiragoye gose nta kuntu cyo tugora kandi turabarundi ikibazo ca mbere ndasavye abakunzi ba Ashley TV uyu ni CEO wa Ashley TV ukambaza nanje ndakubaza oya urabona ko unyishuri amana ncumbaza ndagusavye fans uze kumutwenga anani ikibazo naje niyaza kunanirwa ndamubaza niyaza je ntaco mfise mugani namubaza ikibazo kikamunanira natwe tuce tumutwenga ukuruta ibijumba gutwara imbwa je ndakubaza ko agenda kuruta ibijumba tudemsa amahera bakunzi ba Ashley TV ngo murabaza ikibazo ca mbere muze kuba muri hafi gose y'ibibazo. Okay, fata kwanza ya mahera aya nangahe 5,000 aya namari 5,000. Ikibazo ca mbere bakunzi ba Ashley TV mu ntawuri neza kandi munyuvize neza hari ibintu byinshi bashize mu Gifaransa babishize mu Gifaransa bakabivuga no mu Kirundi ndashaka rero bikure muri yo mode y'Igifaransa ubishire mu Kirundi nyezina akarorero parking mu Kirundi ni gute? Umuparizo. Amara mbere yanjara kunaniye. Oya. Ayo nashoboye neza. Urumva parking ni ku muparizo. Sawa ya mbere yakunaniye. Reka ngige ko ni nyishu. Amara ya parking mu Kirundi bayita igituro. Kuri parking ni ku gituro. Oya. Ndansi. Ego basize kurondera muri dictionnaire bazi.
Kugituro. Ari igituro c'amabisi. Oya. C'amakinga Oya, kugituro nikindi kintu. Okay, by the way, reka nduteye kuri ico kintu, ikibazo ca mbere kirakunaniye 5 yanje arasubiye mu mfuko. Mbo bakunzi ba Ashley TV, mbo reka nabaze ikiganiro, mbo kibazo gira kabiri kugira turabase ko ahera yose atomucika ngo agire impumure. Ikibazo ca kabiri fata ya mahera kandi akumenyere. Aya namahera ngahe? Aya namahera 5000 ibihumbi 5. Ikibazo cha kabiri ni inyimbo icambere n'amaje ati parking ambwe ngo ni kumupariko orke kumuparizo orke ni igituro. Mbo ikibazo cha kabiri kiroroshe nshaka ntuve ngaho kwa gusa tacutahanye. Ikibazo cha kabiri kivuga gucyanye bakunzi ba Ashley TV mu nyumve umu CEO wa Ashley nawe mwumve. Ikibazo cha kabiri kivuga gucyanye. Politique mu Kirundi ni gute? Politique c'est français, mu Kirundi ni gute politique? Tukunda kuvuga ati ngo abanyepolitike tushaka tuvume mu Kirundi ngo ni gute? Politique. Politique ndakewara. Ni mama. Politique. Razi politique. Politique mu Kirundi. Siasa. Siasa ni Kiswahili? Chaka mu Kirundi. Tukakuvuga ngo abanyepolitike, ngo je ngo ndazi politike, mbwa tukiza abarundi mu Kirundi cyari cyo politike niki mu Kirundi. Abanyamitwe. Bakunzi ba Ashley. Bakunzi arananiye na kunaniye gira kabiri bakunzi ba Ashley TV, CEO wa Ashley TV uyu munsi nanyi namuvumbuye akunda kuvumbura abandi nta wundi muri kumwe ni umujournaliste wanyu mukunda umusiri imbere azobisha bigacika twa Espoir. Reka ndabaza ikibazo ca nyuma reka mbike 5 yanje ya nyuma ngo ndaguha akabazo koroshe kugira basi uze gutahana ugure voucher ya 5000. Okay, fata akabazo ka nyuma koroshe. Naka kandi ivyanse nyene. Oya deja je cangenda kubera iki uzobutara umurundi. Cyana gukura mu Barundi ndagushira mu Bakongomani cyangwa mu Tanzania. Bakunzi ba Ashley TV turi kumwe byose birashoboka. Ikibazo cyanyuma kivuga gutya. Iyi bayitwa gute? Ni pantaro. Pantaro ni gifarasi turabizi ngo ngiye guri pantaro mu isoko. Shaka rero CEO wa Ashley TV ambwire ipantaro mu Kirundi ni gute? Shosho nagitoye vrem. Ipantaro n'umubindo. Umubindo ni renje. Umubindo ni renje. Bayita gute none? Okay, banzuma amahera nyamba yakunaniye. Sawa twagiye cyambere wakinyishuye kigituro. Ndakwishura ni icya kabiri. Politique niki? Mbo politique nibagiye politique bisobanira ugwenge mu Kirundi. Abanyamitwe se baba. No apana ubwenge ugwenge niyo politique. Mbo icyanyuma ni ipantaro yawe irakunaniye kandi wama wayiguze misi yose wambara n'ikintu utazi. Iyi ni surubare. Isurubare. Sawa. Okay, nduzevye reka dushimire umutumire wacu. Reka dushimire umutumire wacu wa CEO Ashley TV. Oya surubare ni kintu zega ni Kiswahili. Oya surubare ni Kirundi. Mbo reka dushimire abakunzi ba Ashley TV twari kumwe na Alice nawe sundi muri kumwe na kuri micro muri kumwe na Espoir. Ciao. Okay mbo guys abakunzi ba Ashley TV ndaronse undi mutumira gira kabiri wa mbere vyamunaniye mu CEO wa Ashley TV ariko ubundi kumwe na cameraman grand producteur mukuru wa Ashley TV. Ndashaka ya mahera ntabacike ubuhoho sinshaka kuba amara makeya gushaka ndabamara menshi amahera kumbura zo bafasha no gukoresha mu bindi bintu. Uyu namubajije mu Kirundi wa mbere amaje mu Kirundi ariko ngomba nabaze mu Kiswahili. Aha mu Burundi ari ingeso twihaye yo kuvuga igiswahili kitari ico. Tukagihindura mu bindi bintu tutazi. Rero ndashaka gisobanure neza kugira twigishanye tumenye kuko nanje ndi umuntu nkawe nawe uri umuntu nkanje ariko buke byose turashoboye. Bro vipi? Fresh ni safi. Mzima? Namshukuru Mungu. Yaani wewe unajua Kiswahili? Najitahidi ila nadhani tunaweza. Wewe umezaliwa wapi? Nimezaliwa hapa Kinama. Yaani Kinama mjini hapa. BJ Flavor. Okay, mbo murumva ko ari imvukira ngaho mu Gisagara, imvukira mu Gisagara sanzo zizi igiswahili ciza.
ariko rero ngo biruko ndashaka na mwaka ganuki kamara 10,000 ikibazo ca mbere agitoya kubita 10,000 ikibazo ca kabiri agitoya kubita 10,000 abitoye vyose 30 weekend iraza kugenda neza cyane okay ikibazo ca mbere natevye bwira abakunzi ba Agiye TV izina ryawe izina ryanje nitwa Don Claudio niryo zina ryanje itwa Don Claudio niryo zina giwiye urumva ko ni gifaransa gifatanye n'icongereza Don ni gifaransa Claudio Claudio si n'icongereza ago ni Italian okay fata ya mahera kwanza kibazo cha mbere swali la kwanza ni hivi swali la kwanza ndakubaza mu Kirundi au kimbwira mu Kiswahili kwa jina Kiswahili nzi neza okay na Kiswahili nzi neza sawa ministre mu Kiswahili wamitwa gute ministre ministre mu Kiswahili wamitwa gute ministre bamwita mu Kiswahili no ciyumvira ndaguhaye amasegonde 5 tayari kuzi ba Agiye TV kiramunaniye ministre mu Kiswahili ni mbunge ariko karamunaniye ntaco reka tumuha amahigwe reka tumuha ni mahigwe ya kabiri okay dimi ya mbere ragiye yasike dimi ya kabiri tora ndashaka amero yatahane kandi uryoherwe no mujya weekend zagenda neza okay reka sindagwa korosha konde basuze kumana 20 na mitende wewe basi urega muri sinema na masegonde bo karoroshe koko karoroshe très facile kari très facile okay bavuze mu Kirundi bati ndashaka ico rirenza ndashaka umpe ico rirenza mu Kiswahili ucuvuga gute ico rirenza ndashaka umpe ico rirenza ico rirenza ni icho lirenza kanuni ni kama vile unaweza kwa uko naongea yani ni mtu uwa anataka kusaidie uromva mnashaka kugufasha hiyo unataka mtu yana kusaidia unaweza kusema nahitaji icho lirenza yani iwe kama vile yani icho lirenza yani ni nani unaona bakunzi ba Agiye TV ikibazo cyabunaniye icho lirenza mu Kiswahili bavuga ati riski yes icho lirenza seke amahera mu yoja ni riski njo mu Kiswahili okay ni riski icho lirenza cha kukula isi kilaji okay mbo asikia ya nyuma nayo swali zinapotea sawa mimi usiofu tuko pamoja swali la mwisho tofauti sana zingine swali lepesi basi lepesi njoo nataka kupa lepesi na kama mtapata bando hilo sinio tu bro sinio si njoo nakupa hii ni kama tu zawadi swali langu la mwisho ni hili je ndaza kurikura mu Kirundi au urushira mu Kiswahili leo ntanumva yuko shaka kumbwira yuko ndazi Kiswahili tuandane okay mbo ayanyuma nuko unye indamutso isanzwe izwi mu Kiswahili nyezina tukuyemo jambo au meshindaje ni yahe nishikamo okay bakunzi ba Agiye TV aratuye ikibazo ca nyuma dimi nigwiwe nagende agire bando ico ni indamutso itaraba idini itaraba icyo cyose umva ko ibintu bivyo bimaze kumunanira ciao bakunzi ba Agiye TV turi kumwe yo amazina okay you guys ndasubika ni kwa musani sawa murakomeye muraho Agiye TV yasubika nugendera undi muntu wewe abica bigacika n'umuntu yarize gose asamashuri menshi gose kumbure ibibazo mfise wewe aza kuba ari lazy kwa ni wa muntu batubwiye yuko yagerageje kuronka impamya bushobozi nyinshi zitandukanye okay turi kumwe twese birashoboka turakura mu kijeni sawa ndabara mu kijeni nanjye n'amahoro Agiye TV yakugendeye bivanye n'ibibazo bimwe yari sanzwe ufise Agiye TV ngaho gira itange utuganuke ku bantu baza gushobora ibibazo vyabo baza gushobora inyishu ku bibazo za gutanga mwa mwitwa bande amazina yanjye nitwa Hajara ndumyagihugu nk'abandi bose urumurundi cyane ego ndi umurundi
you guys mumvise yuko mutumire twaronse uyu munsi ari umurundi hose kuri kubavyeyi bose n'abarundi nuko onye mbo si bindi ni cya kiganiro nyene ahubwo tubandanye idonido ry'ikiganiro. Okay, Hajara mfise amahera ibihumbi 30. Amahera 30 ni zawadi Ashalayi yakuzaniye yakuzaniye kugira nawe urako hari cyo kwifashisha mu shagura amayinite ushobora kujya weekend neza ukaryoherwa nk'abandi bantu. Rero abakunzi ba Ashalayi TV bashaka kumbure ko aya mahera yakwiye cyangwa utayakwiye. Mbo amahera ya mbere na anya yafate gutya. Ikibazo cya mbere nuko mbo ni ikintu cyo kubaza mu Kirundi nawe ushira mu Kirundi. Icya mbere ni iki? Umaze gutora ico kibazo ucuyabika azoba ari zawadi Ashalayi TV yakuzaniye. Mbo ikibazo cya mbere nuko mbe ko dusanzwe twumva abarundi benshi bakunda kuvuga ati ujyana umunyapolitike ujyara kina politike ngo politike kintu wagute turakunda kuvyumva bivuga. Eske politike ko twumva kandi ari kirimi cy'igifaransa mbe politike mu Kirundi ni gute? Kubwayo no bago politike ari Reka sivyo ngana kibazo politike isobanura iki mu Kirundi? Bisobanura gute ubivuga gute mu Kirundi utavuze politike? Nuvunga cyane. Okay, politike bakunzi ba Ashalayi TV nga politike isobanura ubufunga kiwani. Okay, mbo aba ikibazo cya mbere kirakuraniye mamara yanje. Politike mbo politike tutugirwa ko ninyishu politike bisobanura ugwenge. Ugwenge. Ugwenge nico bisobanura politike. Okay, ndushike eka tukubaza ikindi kibazo cya kabiri kumbure cyo wavuga itora ay 20 asigaye uyatahana nta kibazo. Mbo ikibazo cya kabiri naco sikindi niki inyo. Mbe bavuze bati ngiye kuri parking y'amabisi ari nk'umurundi wa murundi ataga Faransa azikora parking ni Gifaransa ocha umusobanurira gute parking ni Gifaransa? Eske parking mu Kirundi ni gute? Mfata ya mahera na yawe kuko nikaza kunanira kugira wishure kandi wigishe n'abakunzi ba Ashalayi TV nabo ejo bazo mu Kirundi neza. Parking y'amabisi wokivuga gute mu Kirundi nywezi na gitomoye? Ngiye ha mabisi hagarara. Oya amabisi no ngaho hanzira hari bisi irahagaze sinzi ko naho hari parking. Hari ahantu ihagarara habugenewe. Hari nayo ihagarara igomba kuremo abagenzi bari. Ariko parking naho imodoka zagenewe guhagarara hukuri hazwi. Yes. Ego turavyumva yuko parking n'ahantu hagenewe amabisi yahagarara ego nuko nyene mu Kirundi rajyana bahitwa gute? Hajya amabisi hagarara hasanzwe hazo turize parking kwa parking ni Gifaransa mu Kirundi ni gute? Ikibanza cyagenewe guhagarara mu imodoka. Kivuge mu ijambo rimwe ko rusiguye urumva ko ntibiza kusana cy'amabisi. Ikibanza cy'amabisi abakunzi ba Ashalayi TV amahera aramucitse si ikibanza cy'amabisi guhera no mu ngo zose usanga hari ibanza by'amabisi. Navuze ati turi kumwe twese muraza kunkosora turaza gufashanya ntwigera tunanirwa kuri Ashalayi TV. Mbo amahera yanje arakunaniye agera kabiri mugabo hasigaye ayanyuma ukayatora nayo nyene Ashalayi TV iri ngaho ugira igufashe kandi iri ngaho ugira iguha akaganuki kandi guhembera ico wakoze. Aya yo ndazo yakubita kwera nakabazo kanyuma koroshe nabandi bose biri bagatora. Jewe nambaye impuzu pantaro. Eske wewe iyi pantaro yanje urumva ko ari Gifaransa mbe mu Kirundi ipantaro wewe ucumva gute mu Kirundi washitwa gute? Kora le pantaro ni Gifaransa mbo mu Kirundi rero ipantaro ni gute? Ndashaka wigisha abakunzi ba Ashalayi TV. Abakunzi ba Ashalayi TV turi kumwe tumwumvirize Hajira yunye n'umuntu yize gose arazi ibintu byinshi bitandukanye. Ni nyambara
abakunzi ba Ashari TV ati nyambago ariko sinzi ariko musaze mukinzi uyagerageza ubimenye hano umukobwa mwiza uri mama mwiza wisone uri umukobwa mwiza vraiment ngerageje no kuraba ufise ipantaro nyinone ati ngo ipantaro uyagena buzi ipantaro nyene rero Kirundi ni gute mu Gifaransa ni pantalo mu Kirundi ni pantaro nagitowe pantaro ni pantalo eka reka duciye muri kabaza tubaze abakunzi ba Ashari TV yuko cyo barico okay ico nagitoye ipantaro bayitwa isurubare mu Kirundi mama era yanje none yabike oya si isurubare nico Kirundi ciza c'ipantaro okay sinzi ko ari cyo renza ko mukubwira abakunzi ba Ashari TV kuri ibibazo yaraguteguriye sinzi cyo fise nababwira nuko mbakunda kandi tubasaba gukurikirana ibiganiro bya Ashari TV yes